niyo bwabayeho kuva kera ugasanga mu miryango baravuze ngo inaka yarishano nivyo ni imiti itangwa hanyuma umuntu akayirya akagwara kujya ku bundi bugwayi bwose busanzwe buhari. Bisanzwe abantu baba bahakana yuko atashano ribaho nimvira yuko batabaye mu miryango y'abarundi kubera navuze yuko kuva kera ishano ryariho ryarabayeho n'ikimenyamenya nuko ico gitutsi cabayeho. Abantu rero bahakana yuko ishano ritaba nababwira yuko ishano rirahaba n'ikimenyamenya nuko hasanzwe hariho abaganga basanzwe bavura ubwo bugwayi bakabupima bakabona yuko umuntu yari ishano bagaheza bakamuha umuti agakira agasubira akagendagenda nk'abandi bantu bose ubugwayi yaramaranye iminsi bugahera. Abaganga b'imiti kama n'abahinga basanzwe bafise ubumenyi butandukanye. Ngira ngo nko mu ntango novuga yuko ubuvuzi kama n'ubuvuzi buboneka n'ubutaboneka wanashima bunasiguritse n'ahandi ntibusigurike. Ariho hantu mpanura abantu bovavanura n'imico imwe yo kuvuga yuko umuntu anyoye imiti y'ishano aba agiye ku bapfumu. Ngira naje yo kumbona hazo rwose ndi umupfumu sinzi nukuragura nyene babigira mugabo imiti kama dukora turabona ikiza abantu kandi bakamererwa neza. Umuntu akubwiye ati genda urondere umukaratusi uwusekurane n'umuravumba hanyuma uwiyuke nimvira batabupfumu burimo. Genda utore ikinago utore amababi uyateke uyacanga naya umuntu anywe akire aho nta bupfumu burimo. Ariho hantu abantu bababwira bavanure n'imico imwe yagira twinjiramo kubera basogokuru hajya barakuze baratuvyara kandi bari bafise amagara meza cyane.